Hallelujah. Amashimesho mwami wacu. Amashimesho mwami wacu. Harabereye. 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 Tumutambire umwami wacu. Tumuhimbaze. Nongeye kubaha kaze ubugira kandi muri kino gikorane
muri uno munsi mukuru ushatse ushaka kwita umunsi mukuru. Haleluya. Ntaco biza gutwara, ntibibona ko ari umunsi mukuru. Uwicaye inyuma zo uca ngaho imbere gatoya n'akadaka kanakara weza kubona ko turi mu munsi mukuru. Ushatse urashobora kuvyita igitondo kidasanzwe cyo kwishurwa n'Uhoraho, igitondo kidasanzwe cyo kwishurwa n'Uhoraho. Ndabivuga kubera iki? Uyu munsi ndazi uyu munsi wari warasengewe, uyu munsi wari wariyumviriwe ko n'abatari bake. Pastor Ndareshi, uyu munsi wari warasengewe cyane, nico gituma nashimye kuvuga ngo ni igitondo cyo kwishurwa n'Uhoraho. Uhoraho atugiriye neza. Haleluya. Nico gituma twaje ngaha ngo tumuheshe icubahiro twese hamwe kino gitondo, tukimudediye ibikoreka vyose, ibyiza vyose, ngo vyose vyitirirwe we. Nitwava ngaha ntibize kwitirirwa je mpagaze hano, ntibize kwitirirwa undi muntu n'umwe, ariko ngo bimenyekane ko muri Abundant Life hari Imana. Haleluya. Jewe numva muri kino gitondo numva nuzuye umunezero mwinshi cyane. Sinzi umuntu muganezerwa haguma agasura umengo haruguru. Mwese mugeze nka Papa Marlo hariya, mutwenge bigaragare byo kuri ko muziye umunezero. Haleluya. Abo muri Abundant Life. Haleluya. Hari ikintu cyantangaza. Sinari nzi ko bene izi ntebe umuntu yicaye kuri table buryaye biramira akajwigiramo. Haleluya. Bicaye kwa matara. Kabanye piano gato. Abicaye ku matable. Haleluya. Ataruko twicaye kaka binyuma kuko nibo barepfo. Haleluya. Abicaye nyuma re natwe twese hamwe n'abicaye ku mpande. Haleluya. Sinzi ko ufite impamvu nyinshi zo gushimana, reka ndakongera imwe basi. Je maze iminsi niyumvira, maze iminsi ndiko ndagenda numva hari ibiro numva umengo biko biranza kukuntu. Nkavyumva numva umengo no kwirata mugabo nahagarara nkiyumvira nasubira nkiyumvira ati none mbega ibintu. Reka ndabwira ico byavuye. Je nariyumviriye ku majambo y'Imana, sikindi nariko ndirata. Yumviye ku majambo y'Imana. Ivyo biro nahantu ivyo biro nariko ndavuga. Natangajwe n'agaciro ijambo ry'Imana riduha nk'abana b'Abakristo, nk'abantu b'Imana, nk'abana b'Imana. Ico kumbure hano naciye avuga ati nagira ngo dushingire nta cico warose gifatika, ariko ico abazi ico ndiko ndavuga barazi ko atari ico gikomeye. Maze imisi niyumvira uburyo Imana yaremye ibi bintu vyose, igihe Imana ibirema vyose yavuze ijambo rimwe vyose biraba. Mw'ijambo ry'Imana hagaragaye hashobora kuvamwo ibiremwa vyose. Haleluya. Aya mashurwe yose yagaragaye ashobora kuva mw'ijambo ry'Imana, ariko ndatangazwa n'ukuntu havuyemo ikiremwa kimwe gusa nicashoboye kuva mw'ijambo ry'Imana. Sindiko ndariminimiza, ariko munyumvirize. Imana imaze kuvuga ngo isi nibeho, isi haca ibaho, hakabaho n'ibitembera ko umuco byose irabiremesha ijambo ryayo. Ariko igaza kuvuga noneho tureme Pastor Aline, tureme Ishimwe Yves, tureme Ezekiel, tureme Papa Audrey, yaciye igirisha conseil, iraja muri laboratoire, iravuga ngo noneho uyu tumureme mu ishusho yacu. Sinzi ko mukajya amashi. Agenda babwire ngo wewe uri iciyumviro kizimvye cyane ku Mana, uri umugambi wazimvye Imana cyane. Imana mukugirishiraho izuba yariko yiyumvira Pastor Tana, Imana mukugirishiraho ukwezi, ishireho amazi yariko yiyumvira jewe nawe. Ivyo byose yarasharije isi, mugabo yacirondera umuntu kugira abibenefisi, abiganze. Ico kintu kimaze iminsi yo ndiko ndatambuka mwibarabara navyumviriye cyane mwisi itari mikeyi, ndanicara ndavyandika, nanditse ngo uriciyumviro Yves kizimvye Imana cyane, cayizimvye bya bindi byose ukeneye, bimwe utararonka vyose nca numva umengo bigenda birata uburemere, kuko ndazi ngo iyo yanyiyumviriye muri ubwo buryo
uwo nazimvye gutyo. Reka ndababwire agaciro kino koti baciye bakerekwa niki, ni kiguzi cako cayo. Agaciro kino piano ni kiguzi cako cayo. Mwene data, ikiguzi ciwawe nimba ukekeranya bagisoma muri Petero wa mbere umurongo wa mbere igice ca mbere umurongo wa 18 haravuga ngo bagishire kiyo verset banyarukije iyo verset 1 Pierre 1:18-19 haravuga ngo muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe na basogokuruza atari bishira nk'ifeza canke izahabu. Haleluya. Mwumvirize rero, mwumvirize. Ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Haleluya, haleluya. Aya maraso si made in Yumviriza kumva icongereza, aya maraso si made in China, si made in China, si made in USA. Aya maraso ntiyahinguriwe mu Bushinwa. Muramaze kubona tu etikete twanditse ko made in China, aho ikintu cahinguriwe, ariko ni made in heaven. Haleluya, haleluya. Iki gikorwa kirangirirayo yatwaje tukibonesha amaso gusa. Haleluya. Ibihe ko ndababwira ngo urafise impamvu nyinshi zo gutwenga. Satani cakora agerageza gutwara kukibagiza ku gaciro kawe kugira akwereke ko ata mpamvu nyinshi. Hari umuntu wigeze kutwigisha aradutwenza mu buryo bumwe atubwira ngo raba mugenzi wawe ngo mubarire ngo mu gifaransa ndabivuga no mu kirundi ngo si tu savais ngo qui je suis ngo tu me donnerais $1 million. Twese turatwenga, abantu bose turarabana ati sura umurabi ati umubarire ngo iyabuzi uyu muntu mwicaranye agaciro kiwe ubu nyene bacu miliyari 3 frere. Haleluya. Ko mutabikomera amashi, ako n'agaciro karenze Imana yahaye umwana w'umuntu. Haleluya. Nico gituma ndabasavye mwese tumaze kumenya ivyo twese tuvyaguruke. Haleluya. Tuvyaguruke twese hamwe turamukanye, turamutse mugenzi wawe naho utari bwamuhone, naho utari bwamenye agaciro kiwe. Turamutse umwifuriza umunsi mukuru mwiza, umwifuriza umunsi w'Imana mwiza. Oh, haleluya. Murakoze cyane, murakoze cyane. Murakoze cyane, murakoze cyane. Akandi kigoro ka nyuma, abamama bose bagume bahagaze n'abakobwa bose bagume bahagaze, bose bahagarare. Haleluya, haleluya, haleluya. Kugera ubu ntacyo ndavuga, abamama, abakobwa, abagabo bicare, abagabo bose bicare, abagabo bose bicare, n'abahungu bose bicare, bose bicare. Ega muri benshi kumengo n'ishengero ryose. Okay, abapapa ntibaricara bose, abapapa bicare. Oya Jesse nicara, bariko baravuga ati niwicare nawe. Oya reka je ngo impagaze. Abapapa rero bose, abahungu bose, abadamu ntimubuje mugumaho muhagaze, n'abakobwa bose ndabaharuye. Utaza kuramutswa n'abahungu indwi cyangwa abapapa indwi aze kuvuga ngahaye tugikosorera.
umunsi mukuru mwiza ku bakenyezi bo mw'ishengero iwacu. Twese turabifurije umunsi mukuru mwiza. Abasore mumushikire, mumugumbire, mubifurize umunsi mukuru mwiza. Abagabo mwese mutembere hano, mutembere mubaramutse, muramutse bashiki banyu, muramutse abafasha banyu. Umunsi mukuru mwiza shengero ry'Imana. Murakoze cyane mu byubahiro byanyu rero muvyagire mwicare mu bino bibanza babateguriye. Karibu cyane, turabanezererewe abadamu muri ino shengero, turabakunda cyane, murabe igiciro kinini n'ukuri si ntiyobikora natwe ngo abo mu nzu y'Imana tureke kubikora ngo duhimbaze ukubaho kwanyu, mufise agaciro kanini. Nari nsanzwe ndabizi igihe mfise mama, ariko uno munsi ndushirizaho kubimenya guriya muntu yicaye hariyaye, muraba agaciro kanini. Ego reka noneho nababwiye yuko rino shengero uno munsi duhimbaje imyaka 8. Shaka mvuga iminsi ngira ngo muca mumva ko ariyo myinshi. Fata 365 mugwize n'8 ni iminsi myinshi cyane. Iyo minsi yose mu gatondo Satani yararasa, mu gatondo akarasa, ariko kubaho kw'Imana kukadukingira ivyo byose byo biduhagaritse hano uno munsi rino shengero ringana gute gutya. Dufise umunezero mwinshi wo gushima Imana kubw'iyo myaka 8 iri shengero rimaze. Rino shengero ryaravyaye abatari bake nkuko mubibona, rino shengero ryarareze abatari bake. Muri abo tugiye kumva bamwe bashingira intahe vy'Imana yabakoreye muri ino myaka 8. Imana ingene yabanye nabo, ingene bagiye barayibona ku ruhande rwabo. Reka duhamagare Madame Nadine ashinga intahe. Madame Nadine. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Magaze ngaha shima Imana cyane kubw'imyaka 8 Imana yashoboje kuba ndi muri ino shengero. Imana ishimwe cyane. Jewe iri shengero ritaratangura nari narakijijwe, haragera igihe ndabivamwo, mugabo burya ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Hari aho ugera ahantu ukumva hari ico wigeze kumva kizima, ukavuga utese icompa ngasubira muri bwa buzima narimwo. Imana ishimwe cyane. Jewe rero naragiye mu maeglize menshi, maze kuvaho nahora narisubiriye aho hanze, mugabo numva shaka gusubira kwegera Imana gose. Naragiye mu maeglize atandukanye, mugabo nkagumana video umutima wiwanje. Nubwo ijambo ry'Imana ryavugwa nukuri sinaryakira nkuko ndavyifuza. Hama niho hagera nkaguma senga Imana, nkavuga nti Imana ndakeneye kusubira ukampa ahantu numva senga, numva ari wacu. Niho inshuti yanje umunsi umwe yambwira atuzi n'amakuru ati Diacre Aline agomba tanguza urushengero. Naciye ndavyakira nkuko nishuwe umutwaro wanje. Imana ishimwe cyane. Ndavuga nti hajya ahantu ntegerezwa kuzohaba, ntindumva ari iwanje. Hama niho twatangurana n'ishengero, ndahabona ivyiza vyinshi, numva subiye kwegera papa, numva subiye kuba, numva subiye kuzuzwa, subiye kuba umuntu. Rero nivyo ndiko ndashima Imana cyane kubwiye eglise. Naharose inshuti, ndashima Imana cyane kubona
ndi munsi y'uburongozi bwa Pasiteri Aline, n'umuvyeyi ampezagira cane. Nukuri nama mvuge ntaco nzireguza imbere y'Imana, ntakwa dakora kugira ngo atwereke inzira dushikana kwa papa. Aradufasha, yaratwigishije kubana n'Imana umwe wese ku giti ciwe. Ubu ndashobora gushikirwa n'ibintu bitandukanye, ngafukama nkegera Imana nkuko yamarika arabitwigisha. Yaratwigishije ingene umuntu ashobora kuja muri 40 jours akazimara. Ivyo nibaza yuko narinzi yuko bidashoboka. Ivyo rero ndabishima Imana cane. Iyi eglise ni eglise famille, ni eglise ikundana, ni eglise yitanaho, ibabaranwa n'abababaye kandi kanezeranwa n'abanezerewe. Imana ishimwe cane. Naragwaje, narababonye barikoreye umutwaro, hamwe babwira Imana ati Imana ntitukurekura utamukirije umwana. Imana irankiriza umwana, maze kuva mu bitaro baraza kunkeza ari benshi cyane. Numva banteye intege, numva subiye ukunda Imana ukundi. Nukuri ndabishima Imana cyane. Kandi si jewe jenyene, ni benshi bagwara hagati muri twebwe, bakababa hafi, tukababa hafi. Nukuri ni eglise famille, ni eglise y'ubugingo busagutse nkuko babivuga. Ivyo rero ndabishima Imana cyane. Ndi ngaha ndabihamya kubwiza nabonye ku kiganza c'Imana nabonye muri eglise, aho Imana yankuye naho ishikanye uno munsi. Imana yarampaye kuba mu gikorwa cayo, bituma ntera intambwe cyane kubana n'Imana cyane. Nukuri nta byinshi novuga sinobimara, ariko nariko ndashima Imana cyane kubw'imyaka 8 Imana yashoboje nkaba nkiri muri eglise. Imana ibaho umugisha. Imana imuhezagire cyane. Reka noneho duhamagare Madame Yamati, nawe yaze ashinga intahe, yavukiye muri rushengero, hari vyinshi ashobora kutubwira. Yesu ashimwe. Haleluya. Bakenyezi, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe cyane kuba mpagaze ngaha. Ndashimiye Imana yampaye aka kajyo kuba hano. Ndashimiye umuvyeyi wacu Pasiteri Aline. Ndashimiye umuryango wanje wose wa Abundant Life. Ndabakunda cyane. Mpagaze ngaha mfise umunezero ntangere. Hari ufise umunezero nk'ofise. Ndanezerewe ku buryo numva umenga noguruka. Ndanezerewe vraiment. Ndaryohewe kubabona ukuntu muberewe. Ndaryohewe ukuntu mbona harasharije. Namye niyumvira kare nkishika hano. Tiko mbenga turi abantu b'inyambukira. Turabapanga hano. Tukaba tunezerewe gutya. Umunsi uzoshika mu ijuru bizogenda gute? Hari wavyumviriye nkanje. Navyiyumviriye ndavuga ati Imana ni iki nokora kugira nzogira iherezo ryiza. Imana ishimwe. Ndashimye Imana cyane. Je navukiye hano muri Abundant Life. Je nta madini menshi nagiyemo. Byitwa ko nari umwisilamu, ariko je sinigeze participa mu bayisilamu. Nari umudamu yibereye aho, yibereye mu vyiwe. Jewe ndi umudamu mfise abana 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. Ndashima Imana. Ariko hari icyo nshaka kubabwira cyane. Je nari umugore wa kabiri. Aho mviriye ruguru nje ni Bujumbura. Ndashima Imana kuri mutoyi wanje n'umugabo wiwe. Baranzanye mu nzira y'agakiza, barambwira ubutumwa bwiza. Ndiga, ndaza mu nzu y'Imana. Ndabona difference yaho nahora na mu nzu y'Imana najemo. Imana ishimwe. Ndasanga umuvyeyi mwiza nka Pasiteri Aline. Ndasanga abavukanyi beza ngaha bene data, abapapa bo ngaha, abamama bo ngaha, abajene bo ngaha. Nukuri ni byiza gusa. Sinoronka uko ndabivuga, je ndabanezererewe gose. Barambaye hafi, twarabanye masengesho. Narize gusenga. Pasiteri wacu ni umuntu w'akarorero. Ni umudamu aciye bugufi. Imana ishimwe. Ni umudamu w'urukundo, umwegereye arakwegera. Naho utomwegera ni umuvyeyi azi abana biwe, ni umuvyeyi azi intama ziwe. Ntatoranya ku butoni, nico ndamukundira. Umwegereye arakwegera.
araguha inama, arakugira inama. Je rero icyo nje gushima, numvise ibintu byinshi muri iri shengero. Namambwira ati Mana urandinda sinzogira irindi shengero njamo. Nje navukiye hano, ndi umwana wo ngaha kandi numva ntashaka kubicangaza. Imana ishimwe. Icyo nashaka gushima Imana, ntari intege abadamu bari hano cyangwa abapapa. Nababwiye ko je nari umugore wa kabiri, ariko maze kumenya Yesu mpitamo kureka byose, ibyambera inyungu ndabifata nk'ubuhombe. Nemera kugira Yesu umugabo wanjye, ndamubana nawe. Sinovuga ngo ntibyigeze bingora, byarangoye. Murabizi abamama muri hano, byarangoye, ariko Imana yagiye iranshoboza. Nagiye mbana n'Imana, uko nagenda mu nzu y'Imana narushirizaho kumva nezerewe. Imana ishimwe. Bamama muri ngaha ingo zigora, mwihangane, Yesu ari ku ngoma azobaruhura. Bapapa muri ngaha ingo zibagose, abamama gusa zigora, namwe mwihangane, Yesu ari ku ngoma azobaruhura. Ikintu nashaka kuvugaho cyane sikindi, ni inyigisho duheruka kwiga. Ejo twararonse amasertifika, twarize inyigisho, twarize ibintu byinshi bitandukanye, ku buryo numva umenga jewe narabaye umuhombe kuba ntarakijijwe kuva kera. Imana ishimwe. Nanjye maze imyaka 8 nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Iyo myaka 8 nagendanye na Yesu ntiyigeze ntetereza. Nukuri yabanye nanje, yagendanye nanje, aho nagenda mbabara, iyo namwegera narumva amahoro, nkumva ndagize umunezero. Gushika uno munsi ikintu nshima Imana, hari umumama akunda kumpezagera yitwa Mama Sabine, arakunda kuvuga ngo umuntu wese arafise Imana yiwe uko ayita. Imana ishimwe. Je Imana yanje ndayita amahoro. Imana ishimwe. Imana yanje ni mahoro. Ati gute? Kerige nari ifise uyo mugabo, narifise n'ibintu naco nari nkenye, ariko nanywa dinamojene kugira mfungure, narayamana. Itiro sinagira namba. Uno munsi je nta kintu nkora, ariko ndasinzira nkagira amahoro. Indya zose ndazirya. Imana ishimwe. Nta muti nkifata. Ndashima Imana. Kandi unduza rero nizi nyigisho twize hano. Twarize turiga hamwe, wowe wenyene witora ikosa, hamwe wowe wenyene witahura. Sevrarige bitugora gushira mu ngiro ivyo twize, ariko ntituzovuga ngo ntitwigishijwe. Twarize gubana n'abantu neza, twarize guca bugufi, twarize kubana n'abantu bose amahoro. Imana ishimwe. Nje kubabwira izi nyigisho twe twarabatanguriye, turi imfura muri Abundant Life kuziga. Ndabahaye ndababwiye ati nimuze muziga muziyumvira. Twaza ku mugoroba, hari abantu babavuye mu buzi kudandaza baje barusha, ariko narabona ukuntu twiruka kugira duhurire hano twese, ukabona ntibinaturambiye. Twatankiye kasambiri, ariko wabona nta muvyeyi numwe akibuka ko hari ibyo yasize muhira. Twumva ibintu nka bishasha. Je numva umenga ibintu bariko barambwira ni bishasha. Narize namwe ndabifuza kwiga. Umuvyeyi wacu yaratwitangiye, twege ntituzoronka icyo twireguza, uzovuga ngo nta mwanya afise wo kwiga, ntazoronka icyo yireguza. Nabambona Pastorine ukuntu aruha, agwaje abana, ari mu bitaro, agwaje umwana mu bitaro, ntiyasiba kuza kutwigisha. Abo yasigira abana ntabonzi, ariko yaritangira Imana, akaza akatwigisha, akaduha ubumenyi yamenye. Ibyo mwamenye namwe ntimuzovyihererane, muravyigisha abandi. Imana ishimwe. Nta byinshi numva mfise mvuga atari kubashimira. Numva nezerewe cyane vuga ngo umwami wacu nahabwa icubahiro. Haleluya. Bamama muri hano, haleluya. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza. Imana ihabwe icubahiro. N'abapapa umunsi mukuru turi murega. Yego. Imana muhezagire cyane. Imana muhezagire. Biragoye kongera ko byinshi kuko umuntu yoca asanga ariko aronona message yatanzwe, kandi twizera ko umuntu wese afise mpemu yera amwigisha ibirenze amajambo umuntu avugira hano. Ariko aravuze ikintu gikomeye, hari ikintu gikomeye avuze. Burya nahagaze ngaha ngo mandaciyumvira ko ngo nabwiye ubutumwa na mutoyi wanje n'umugabo wiwe, nukuri birakwiye ko umuntu ahindukira inyuma mu muryango wiwe, tugaseva mu isengero umugabo n'umuryango wawe, nawo nyene ntusigara inyuma, ugahindukirira Kristo.
ico kintu ciyumvire. Namwe ndumviriza ejo namwe ndumviriza umukozi w'Imana Bonke ariko arashikiriza amwe mu message yiwe ya nyuma, aravuga ngo ikintu numva nifuza ko bozokwandika kumva yanje, ati nogisaba n'umudamu wanje ari ngaha, ati baze bandike ko ngo amajambo 3 ngo il a prêché Jésus. Sinzi ico ushaka bazokwandika, ko wize amashuri menshi birashoboka, ko wahereye mu wa mbere ugashitsa muri doctora ni vyiza, ariko sinzi ico uha agaciro. Kara kantu gato nshishijemwe, Imana bahezagire. Reka rero uno munsi uno mwanya nawo twakire abagiye gushinga intahe mu buryo bw'intambo batamba danse traditionnelle, tubahamagare Shekina, ba Louise n'abandi batambana. Karibu. Ibyo akora byose birantangaza, umugabo adakoze isoni, utabaye Shadraka, Meshaki na Abednego. Arakomeye Yesu, arashoboye umugabo, reka namuvuge umugabo Yo, arabimenya ahindura amazi vinowe, uwo mugabo nyimutabo uko abitenza, umugabo nanje ndamwemera, arakomeye ndamwemera, yarasirinze ndamwemera, nananigwa ndamwemera, arashoboye ndamwemera, ndamwemera, simufata sitani mukuzahija mukuzahija nafata jahangara kajaganza. Serie, rana wa serie, kuri bu serie, ma serie sama. Magabani serie, balana wa serie, kuri bu serie, ma serie sama. Ndamwemera, arakomeye ndamwemera, yarasirinze ndamwemera, nananigwa ndamwemera, arashoboye ndamwemera, nawe uramwemera, simufata sitani mukuzahija mukuzahija nafata jahangara kajaganza. Ndamwemera, arakomeye ndamwemera, yarasirinze ndamwemera, nananigwa ndamwemera, arashoboye ndamwemera, nawe uramwemera, simufata sitani mukuzahija mukuzahija nafata jahangara kajaganza. Tukiri muri iyo muhemu yo gukoma amashi, tunavyaguruke twakire pastor wa ino shengero, Pastor Alina, ariwe mwongere wacu, ariwe muvyeyi wacu, Papa Shekina amuprotokole, oya ntawundi amuprotokora, Papa Shekina kubera uno munsi bazanane ngahaye, umunsi mukuru wabo. Ego, karibu cane.
abadamu nivyo ariko tumenye neza ko eglise n'umugeni. Amen. Hano hose hari abadamu kuko hari umugeni wa Kristo. Haleluya. Umuntu wese ari umugeni hano avuge haleluya yumvikana. Amen. Haleluya. Haleluya. Abashimishwe kubara yacu. Imana ishimwe cyane. Murakoze ni muvyagire, Imana ibahezagire cyane. Imana ishimwe cyane. Duhagurukijwe no gushima Imana kubw'iyi myaka 8. Imana ishimwe cyane iri shengero rimaze. Ndashima Imana ku bantu mbona twari kumwe. Imana ishimwe cyane. Umunsi iri shengero ryatanguye itariki 1 z'ukwezi kwa gatanu niho haba kugurura imiryango mugabo ouverture. Imana ishimwe cyane kuko ntitwigeze dukorana nta bundi buryo twakoranye umunsi wa mbere itariki 1 z'ukwezi kwa gatanu kiretse abantu bake twasenze nk'ukwezi kumwe. Imana ishimwe cyane twiyegeranya hama mu dutangura itariki 1 z'ukwezi kwa gatanu. Itariki 4 z'ukwezi kw'icenda niho haba kugurura ku mugaragaro. Imana ishimwe cyane iri shengero haraheze imyaka 8. Haleluya. Haleluya. Turi hano dushima Imana. Imbere bindi byose tubanje gushimira Imana yabanye natwe imyaka 8. Nukuri turashima Imana. Uti iri shengero ryavutse gute? Mu mwanya muto gusa ndababwira ko uyu mubona hano ari we jewe ndi umukobwa yavutse ku muvyeyi yari yarigeze kwihebera Imana umufurera. Hama nakuze umuvyeyi wanje arahari ari hano. Nakuze no baracahari. Nakuze mu buzima batwigisha gusenga. Hama mu idini twari turimo twarasenga cyane. Umuntu akinjira mu bikorwa mu mihari nkiri muto gose. Ndibuka ko guhagara kuri podium nabikoze ngira afise nk'imyaka 11 canke 12. Ndi mu bantu babiri ba mbere batanguye ku ishengero rya Paroisse Saint Joseph dusomwa igisomwa mu ngendanyi no mu region Mari. Hama umutwaro wari uwuhe? Ikintu vision canke yerekwa ry'ubugingo busagutse riri muri Yohani 10 umurongo wa 10 handitswe ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari kwiba kwica no gutikiza ngo ariko jeho nazengo no gutanga ubugingo kandi ubugingo busagutse. Ikintu Imana yashize muri jewe cy'umutwaro nama nimvira nti gute Yesu yaje gutanga ubugingo busagutse. Hama ubwo bugingo ntitubone mu miryango ntitubone mu buzima bw'abantu bitwa ko dusenga dukorera Imana. Ugasanga nubwo dusenga nubwo dukorera Imana ubwo buzima bwa Kristo ntibuboneka. Dusa n'abandi bose turabapagani nk'abandi bose. Ico kibazo senda gise kwishengero ariko nenda gise no mu buzima bwanje bwite. Imana ishimwe cyane kuko ntabona impinduka. Niho mu 1994 nakira Yesu 1994 hari muri krizi ikomeye cyane mu gihugu. Ndavuga none kino gihugu kirimwo abakristo buzuye gute twicana gute tumarana gute hari amacakubiri abahutu n'abatutsi kuko ivyo bintu bishobora kuba impamvu abantu bicana bankana kandi byitwa ngo turabakristo. None bwa bugingo busagutse buri hehe? Ndibuka ko ico gihe naciye narakijijwe maze gukizwa Yesu ampa ubuzima. Imana ishimwe cyane atanga n'ubuzima mu muryango nari ndimo kuko nari nkiri muto nari mfite imyaka 14. Imana ishimwe cyane. Uwo Yesu ndiko ndavugira no munsi nje kubashingira intaye abantu b'Imana. Kino kibanza ntiduhari kubw'umwuga ntiduhari kubw'amatitre duhari kuko Yesu twamubonye. Uno munsi ko duhimbaza imyaka 8 abundance ivutse ariko ngene mbabwire ko imyaka 25 irarenze duhuye na Yesu. Imana ishimwe cyane kandi uwo mugabo nanje ndamwemera. Haleluya. Mumunkomera amashi. Yesu n'umugabo mwiza dahemuka. Imana ishimwe cyane. Imyaka namaze nkikijwe eka n'uyu nubwo ntari nzi yuko tuzobana kuko nawe twabatirijwe rimwe
le 25 décembre 1994 twese niho twabatizwa. Imana ishimwe cyane. Turi abafrere n'abasœurs, atarumwe azi ko umunsi umwe tuzofatana runo rugendo. Imana ishimwe cyane. Imyaka yose nabaye mu gakiza nkorera Imana, uwo mutwaro wagumyeho. Kuki mu bantu bamize Yesu, abantu bamwakiriye atabugingo busagutse tubona? Kuki mu bantu bakijijwe udashobora kubabonamwo Kristo? Kandi Yesu yavuze ngo nimugende muhindure abantu ko abigishwa. Umwigishwa n'usa na Kristo. Kandi twaremewe ngo duse na Kristo. Kuki tudasa n'Imana? Kuki tutagaragaza ishusho ry'Imana? Iyo fardo ingumamwo muri 2007 mu 2007 Imana irambwira ngo ndaguhamagaye. Amen. Ndaguhamagaye nkuko nahamagaye Aburahamu, muri wowe nzoguha amahanga ndakugwiza, uzoronka abana benshi. Ico gihe sinatahura ico Imana kiravuga. Hama 2007 nyene muri uwo mwaka mpejeje kwigisha ariko ndigisha nicaye kuri podium, Imana iravuga ngo nguhagurukije ngube utanga ubugingo. Abundant Life Church. Yavuga Abundant Life. Chabwa ubwo rero Imana imbwiye ngo ntanguze ministeri yitwa Abundant Life. Niho rero kuva muri 2007 natangura kubwira abarongozi n'abandi bantu ntihari ikintu citwa ubugingo busagutse, ni ministeri zotangura gukora hano, kuko Abundant Life ifise iyerekwa ryo kuba être des communicateurs de la vie de Christ en nous à travers la foi en action. Kuba batanga ubugingo bwa Kristo buri muri twebwe biciye mu bikorwa bigaragaza kwizera kwacu. Imana ishimwe cyane. Rero narinzi ko Imana izo nkoresha ivyo mwishengero narindimwo. Muri 2011 Imana imbwira gusohoka. Imana ishimwe cyane. Imana imbwira gusohoka. Ndashima Imana. Haleluya. Amen. Ndashima Imana abantu babasazi mu kwizera. Haleluya. Uwo munsi bumvise. Amen. Kuko nta muntu umwe nabwiye ngo haguruka gira tugende dutangure, kuko ntiyari association. Imana ishimwe cyane. Nabwo nti Imana imbwiye hari abandi za kubwira. Kandi ashimana kubabona hano. Hari bamwe tumaranye imyaka 8 uru rugendo. Imana ishimwe cyane. Mu kanya tugiye gutanga ama certificat de mérite kuko n'umuntu bw'Imana. Ko waratanguranye n'umuntu uno musima ukaba muri koriku. Ndabona n'abandi hagati muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Twatanguranye ariko kubw'impamvu kanaka Imana inzi. Imana yabazanye mu gihe gikwiriye batangurana natwe, hama Imana iraboriente. Imana ihabwe icubahiro kwa papa Jean Baptiste hariya. Imana ishimwe cyane, ndamubona. Haleluya. Amen. Imana imuhumugisha. Amen. N'abandi bose uyu munsi twari turi kumwe. Imana ihabwe icubahiro. Rero uno munsi ikintu byari bigoye gutangura, ariko hari ijambo ngire mbasomera Imana yaduhaye. Uno munsi ni ntahe ko Imana itabesha. Yavuze ngo mbega notuma baramukwa sintume bavyara. Kuko nari nzi ko gutanguza ishengero bisaba amafaranga menshi cyane, bigasaba abantu benshi, bigasaba gushigikwa mu buryo bukomeye. Ariko Imana irambwira ngo notuma baramukwa sintume bavyara, ni kuhora habaza ko ari jewe ntuma bavyara nobaboheramwo inda. Nuko Imana yawe ibaza. Imana ihabwe icubahiro. Nta Mana iguha kuramukwa hama ngo ikubuze kuvyara. Nta Mana ikuboheramwo inda. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi muri kino gitondo tuje gushinga intahe. Haleluya. Ko Imana yaduhaye kwibaruka. Haleluya. Imana yarakoze. Imana ishimwe cyane. Umunsi iri shengero ryaravutse, none imyaka 8 iraheze turiho. Haleluya. Nukuri ngire mbasabe imbere yuko duhamagara abantu bashoboye kubana natwe iyi myaka yose, ngire mbasabe muhaguruke duhe Imana icubahiro, dukomera amashi Imana yacu. Haleluya. Dushime Imana. Mutarakoma amashi, ndashaka mbabwire icyo tugiye gukomera amashi. Ngire ngisubiremo. Imana ihamagara umuntu asanzwe ikamukomeza. Imana yerekana ibitutu mu nyuma ikavyerekana bikomeye. Haleluya.
ntibyari byoroshe kumvira imana. Hari n'igihe nabwiye imana nti Imana uransutse mu ntambara nyinshi, abantu benshi batemera ko imana yavuganye nanje, mbwira abo nizeye nti Imana yavuganye nanje, Imana yavuganye nanje, nimushigikire. Mbwira abari ababyeyi, abari abarongozi. Ariko imana iravuga ngo Aline, kuko abantu b'Imana buriya inkono ikiri ku ziko nta muntu yemera ko izovamo ikintu gikomeye. Abantu bakunda inkono ihiye. Iyo inkono imaze gusha abantu barashobora kuyirirako. Imana ishimwe cyane. Ico gihe ndibuka ko nabwiye imana nti Imana waransutse nanje ndemera, kuko iyo uza kumpamagara hari abo byumvise, hari abo bitahuye. Ariko imana iravuga ngo sinshobora kugutumura mukwa ngo ndakubuze kuvyara, sinokuboheramwo inda hama ngo ndeke kuguha kwibaruka. Imana yaraprovoye mu buryo bw'igitangaza. Ishengero rirabaho uno munsi imyaka 8 turiho. Twaciye mu bikomeye muri 2015. Inshuti n'abana b'iri shengero benshi bari mu mahanga, bisa nk'uko dutanguye gushasha, ariko ndashima Imana yuko nk'emu w'Imana yabanye natwe. Imana omnipresent yabanye natwe. Nukuri uyu mugisha iri shengero ifise nuko Imana yabanye natwe. Ubutunzi dufise nuko Imana yabaye ku ruhande rwacu. Igikomeye iri shengero rikomejwe nuko Imana yadukomeje. Rero Imana ni Imana. Ikigira kabiri dushima Imana gikomeye. Murabona ko nakijijwe 94. Amashengero menshi y'abakizwa hariho ubwizigirwa tutaronka kubera duhora twicamwo ibice. Ubundi gutandukana si icaha kuko hari gavamwo multiplication. Mugabo kwiremamwo ibice mukankana ni icaha, kuko mwijuru hazobishengero rimwe. Turashima Imana ko imyaka 8 atabice iri shengero tigeze giremamwo ibice. Iyi myaka 8 Imana yatugize umwe, n'abatari kumwe natwe turi umwe. Nta basi dufise hano canke hanze ya hano. Imana ibihererwa icubahiro. Yarakoze. Mu nkundire rero muvyagurutse dukoma amashi menshi duha Imana icubahiro. Amashi menshi. Munyemerere fukame shima Imana. Mukoma amashi mushima Imana. Mana yacu Imana igira neza. Turi hano dupfukana imbere yawe kuko watubereye umwisigirwa imyaka 8. Wabanye natwe, wagendanye natwe, watubereye Alpha, utubera Omega, watubesheje ku mazi yawe, ku gitare cyawe, watugaburiye Bodi, waturinze gukomaho n'isoni. Warakoze Mana kubw'abana bavukiye hano, warakoze kubw'ingo zasubiranye hano, warakoze Papa. Icubahiro n'inganji bigaruka iwawe mu izina rya Yesu. Muvyakira Imana ibahezagire cyane. Ubundi muntu ushaka gushimira Imana, amen, sabe. Ndashaka gushimira Imana kubw'uyu mugabo ari hano. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashima Imana kubw'uyu mugabo. Kumbure ntaboneka kenshi kuri sene nkuko tuboneka, ariko uyu umugabo wo kwizera. Yemeye gushigikira umugore, amubwira ngo Imana yavuze nabonye, ariko amba hafi. Uno munsi aho tugeze shengero rya Bondet Life Church nuko mu rugo ari amahoro. Iyo nza kuba mu rugo ata mahoro ahari,
iyo nza kuba mu rugo atashengero rihari namwebwe imyaka 8 biba byarakunze. Imana ihabwe icubahiro kugera mu mpaye, kuko ndibuka nkunda kubishingira inta abasore n'inkumi mu gihe cacu twari dufise benshi bifuza ko twubakana nabo kuko nawe yarabafise, ariko ikintu catumye bitamwuyu uretse ko namukunda nuko Imana yavuze ngo emera Desire azogushikana kuco nakuremeye. Imana ishimwe cyane. Imana imumugisha kumfata mu mugongo akaba ari kashoboza gushikana destiny yanje kana destiny yiwe. Imana imuhezagire cyane. Amen. Tugiye gutanga certificat de mérite mu nkunde banze ndayishikirizewe. Amen. Hama afasha gushikiriza abandi. Imana ishimwe cyane. Mutware wanje, mugabo wanje, imbere y'Imana yakumpaye sibe kwivuga muri iri shengero. Mw'isi yose hari abagabo beza, mw'isi yose hari abagabo b'abanyacubahiro, muri ino si hari abagabo batunze bafise amafaranga, muri ino si hari abagabo bavuka imiryango ikomeye, ariko bose basumba bose. Impamvu basumba bose ni uko utinya Imana ugatinya icyo Imana ifuza. Kuba iri shengero rihari ni uko unshigikira. Fata iminsi 40 yo kwisonzesha ukampa uruhushya, nakubwira ngo Imana yavuze ukavyumva. Imana ivyibuka kandi guhezagire. Imbere yuko shimira abandi bakurikira, nashaka gushimira mu buryo abandi aza kubashimira. Ndashaka gushimira n'abana banje. Imana ishimwe cyane. Ntibari hafi, sinzi ko bari hafi kuko bari mu bikorwa. Shekina yari ngaha mu bafina, aho baba bari bahaguruke batari hafi ntaco. Hano hari uwo bita Gisubizo kubera yaci inyuma y'abandi, abandi bari mu bikorwa. Turabona Jikar, Pintia, Shekina ni wari karavyina hano, wandi yari karatamba. Hariho n'uw'Imana yaduhaye tureze uno munsi yitwa Theogene. Amen. Ntitwamuvyaye mu buryo, ariko uno munsi ni umwana wacu kuko ari n'umuneve wacu. Imana ishimwe cyane. Imana ibampera umugisha kuba mwihanganira umuvyeyi mu pasteur. Mbivuze nuko hari igihe bavuga ngo twebwe turongowe n'umupasiteri byo tugora. Bisobanurwa yuko nubwo batahamagaye barahamagaye ko hari ivyo bimera. Imana ibahezagire cyane. Turashimiye umuryango, imiryango yacu yatwibarutse barahari. Ndashima Imana abavyeyi bacu kuko uko bemeze kose, amen, batweretse inzira y'Imana. Imana iratwiyereke. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro ku bwa papa, arakuze. Uno munsi ni isabukuru yiwe. Amen. Avyaguruka agire gutya gusa, gutya gusa. Uno munsi akwitse imyaka 79. Mama, ndashimana kubwa mama, wewe ni wa hano yaraje arashigikira. Nizira ko na papa azotinda kaza. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana imuhezagire mama. Amen. Ndashima Imana kubwa mukuru wanje yari ahari igihe nahezagirwa, kandi yaje mu buryo bwa surprise kuko ni gitangaza. Anita ndiho kubgayo ni imfura yacu. Imana ihabwe icubahiro. Ndashaka gushima Imana kandi kubw'umuryango, kubw'abavyeyi bata murazi ko ubutumire twabahaye. Twavuze yuko Apotre Yoshua Ndagijimana Masasu n'umutambukanyi we bazoba ari hano kubw'impamvu zitabavuyeko kandi natwe zitatuvuyeko. Amen. Ntibashoboye kuboneka, ariko ndashima Imana bakoze igikombe mu buzima bwanje.
ego imana ishimwe cyane bakoze igikomeye mu buzima bwacu haleluya apotre na mama Lydia baramfashije kwishura ico kibazo kuko nama mvuga gutuma mbega umuntu arashobora kuhinduka mbega umuntu ashobora kubaka urugo neza ndashimana ko abo bavyeyi baratwubakiye haleluya twatanguye urugo dukundana mugabo twari abajene ivyari vyoroshe ariko abo bantu barubatse urugo rwacu batubaye hafi badufasha ministère imana ibahezagire cyane imana izoduha akaryo keza ko kubana hagati muri twebwe hariho abandi bantu nibagiye cyane cyane kandi bambabarire ngira nuko umwanya wari kurihuta se nabonye ngira baje batevye ndashimana ku bwa belle-mère mabukwe wanje imana ishimwe cyane yavyariye umugabo akomeye imana imuhezagire cyane amen haleluya ahaguruke abaramutse nawe nyene ngira n'umushitsi hano amen n'abamuherekeje bose bahaguruke imana ibahezagire cyane amen mwakoze kuza kudushigikira twashaka rero gushimira delegation ya BCC hari abari muri restoration muhaguruke mwese apotre dadi nubwo atabaye ngaha ariko yarungitse abana amen BCC international papa Jeff mon frère hari abantu mwaramwumva papa Jeff nguyu rero nguyu papa Jeff amen pastor Muhozi madamu wiwe muhaguruke BCC yose ahiri ihaguruke amen ndabona BCC tagurutse bakarita n'abandi bose badidiye imana ibahezagire cyane amen turashimiye abakozi b'Imana baduteye iteka ndabona pastor Fabien ari muri Église du Réveil des Nations mwakoze n'umutambukanyi wanyu muhaguruke tubiyegereze imana ibahezagire cyane amen turakiriye pastor Louis wo muri Tabernacle amen Trinity imana ishimwe cyane imana imuhezagire cyane sinzi ko hari abandi bungere aba evangeliste aba apotre boba baje kudutera iteka tashobora kumenya tubiyegereze oh pastor imana ishimwe cyane turakire mama Blandine amen yegera ahubwo famille sinzi protocole kimudufasha amen imana imuhezagire cyane ni n'umuvukanyi wa Diacre Violette imana ishimwe cyane amen turashimiye inshuti za hafi n'izakure zaje gushigikira baza kuba ordonné mu kanya naho muvyagurukiye abashitsi bose baje gushikira abari ordonné uno munsi muhaguruke turabona imiryango inshuti amashimeshi nakoze turabona abatware turabona abavukanye turabona abavyeyi bareze bamwe hagati muri twebwe mwakoze imana ibamira umugisha amen turabona Diacre Ibert imana imuhezagire cyane amen yabanye natwe imana ishimwe cyane amen rero nibaza ko twoja kuri programme ya mbere tugiye kwakira abantu babanye natwe imyaka 8 ntaco dufise tubashimira imana ishimwe cyane uretse yuko tuvuga tuti mwarakoze imana ibambere umugisha kandi bashoboze gushitsa destiny yanyu muri kino kibanza turakiriye umuryango wa Manira Kiza Oscar famille Manira Kiza Oscar banyaruke aba bantu tumaranye imyaka 8 batanguranye natwe uno munsi bari kumwe natwe mukoma abashi dufise uko twoshima ariko imana mwumviye ibamira umugisha Claude akunda protocole ku buryo ngira ubundi murakoze musuye mu bibanza byanyu
abandi bantu tugiye kwakira ni famille Gatoto Placide bari kumwe natwe iyi myaka yose ko ari 8 batubereye umugisha. Amen. Ishengero hari igihe rikenerwa abandi bantu. Imana ishimwe cyane. Hari ibihe bikomeye twaciye muri iri shengero. Maître Gatoto Placide aranserukira afata icampamagara avuga ati ni jewe nitavye mu izina rya pastor. Nta pasteur yitaba ni jewe. Nukuri mama Deborah twashaka kubabwira yuko muri abagaciro muri iri shengero. Mwarakoze kugira ukwizera mukumva ico Imana yatubwiye, kandi Imana yo mwijuru yibuka ibikorwa byanyu vyose muri iri shengero, ibashoboze kuba imfura, ibahezagire mu buryo bwose. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Uwundi muntu tugiye guha certificat de fidélité ni Madame Kanyamuneza Nadine, yabashingiye intahe anyarukije. Uyu mudamu ni umudamu adasanzwe, iyi myaka 8 yose yabanye natwe, niwe yari muri protocole umunsi twatangura, none imyaka 8 heza ari muri protocole, ntararuha ntaragwara umugongo. Amashimeshi uwundi muntu tugiye guha Madame Gakima Nadine, Imana ishimwe cyane, nawe nyene anyarukije, yari kumwe natwe umunsi twatangwa n'umunsi yabatizwa. Haleluya. None uno munsi ari hano, Imana ishimwe cyane. Amen. Turashima Imana yuko no mwijuru tuzoba turi kumwe. Haleluya. Si imyaka 8 gusa twinjiye muri eternity, kuko vyo bari ubuhombe gusa duhuriye hano. Imana ikumezagire muvyeyi. Amen. Reka tuje hagati zobona twubashe natwe. Uwundi mudamu yabanye natwe ni Madamu Nyamushika Lydia, Imana ishimwe cyane, yari kumwe natwe umunsi wa mbere. Amen. Nuno munsi ari kumwe natwe, Imana imuha umugisha kumubona tukiri kumwe n'ubuntu bw'Imana. Mukoma amashi. Kandi atwenga cyane kuko n'umunezero wacu. Warakoze. Undi muntu dushaka gushima Imana ni Madame Odile. Haleluya. Ni umudamu adasanzwe, aba ahantu kure, mugabo muri kino gisagara nta kure habaho. Yaravunitse agira accident, ariko aravuga ati jewe nkumbuye muhira. Imana imuha umugisha. Mukoma amashi. Imana imuhezagire cyane. Amen. Izi ni imfura, Imana imuhezagire cyane. Ubugingo busagutse bushishikare gutemba mu buzima bwanyu n'abanyu. Imana ibahezagire cyane. Amen. Atwenga cyane. Uwundi mudamu adasanzwe yabanye natwe kuva tugitangura n'Inzeyimana Natali, yarakwiye kuza abyina. Uyu mugore nasanzwe, amashimesha amashimesha amashimesha. Ari muri groupe de louange, iyo atanguye gutamba nta formule, atambira Yesu nka Dawidi.
imana imumpere umugisha. Amen. Amen. Uwundi muntu dushaka gushima imana ni Madame Munezero Claudine, yari kumwe natwe kuva le 4 septembre n'uno munsi akiri kumwe natwe. Anyaruki karibu hano. Amashimeshi kuri Claudine. Protokoli dufashirize bano bageni buno munsi. Imana uhezagire cyane. Le 4 septembre ishengero ryari rimaze amezi 5 abana bari baramaze kuvuka. Imana ishimwe cyane. Ubundi twari abantu 12 igihe twatangura. Ubundi ni Madame Nizigiyimana Julienne yari kumwe natwe umunsi wa mbere. Madame uwo twita Mama Bijou. Amen. Igikorwa kora hano atunganya inzu y'Imana, akubura uko iminsi yakabayeho, agakoropa agaharura. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana imuhezagire cyane. Ni mumuze ariko ngire babwire yuko iyo twicaye agahuzu kagasa neza ari mu bafise uruhara. Imana imuhe umugisha. Barakoze umugisha. Uwundi musore wacu adasanzwe ari kumwe natwe ni Bazompora Ezekiel. Ni warongoye groupe de louange ya hano. Niwe murongozi wa louange. Uyu niwe murongozi wa louange. Yinjiye ari umwana muto mugabo murabona ko universite arayirangije vuba cyane. Amen. Imyaka 8 abantu barakura twumigwa. Ubundi muntu twari kumwe natwe ni Madame Kamariza Esperance. Kamariza Esperance. Amen. Ari mubakiriwe mu babatijwe uwo munsi. Uno munsi ari muri protocole. Amashimeshi. Banyarukije. Aba bose nabari kumwe natwe nabimana yatwongeye tumaze amezi 5. Ubundi umunsi wa mbere twari abantu 12. Twatangiye turi abantu 12. Culte ya mbere officiel abana bo twari kumwe. Rero kuba turi kumwe n'umuntu bw'Imana. Twenga kuko imyaka 8 waradutwengeje. Ubundi muntu dushaka gushima Imana nibaza ko sinzi ko ahari mga famille Bia Calendri n'abantu ba mbere babatijwe uwo munsi. Haleluya. Famille Bia Ka Madamu wiwe turashimana ko aba bari mu ba mbere babatijwe umunsi wa mbere. Landri yarabatijwe. Turashimana ko Imana yabikoze uno munsi akaba ari hano kuko yahora mu rugendo. Turakunezerewe. Haleluya. Aba bari mu bana ba mbere twabyaye. Aba two turabwira n'abantu babatijwe le 4 uno munsi bakiri kumwe natwe. Aba uwundi muntu dushima Imana ni Mugisha Blaise. Haleluya. Yari kumwe natwe. Ari umusore mutoyi. None uno munsi ni umuvugabutumwa akomeye. Uyu mugabo avuze ubutumwa. Pasteur nawe mari minsi 40 adahari. Ishengero niri kumbura pasteur. Turakunezerewe. Amen. Biraryoshe kubona abana bagaruka bakaba bakozi. Turakunezerewe cyane. Turashima Imana
ku wundi muryango wari kumwe natwe le 4 septembre ni umuryango wa famille Nicayenzi Benjamin ari mu rugendo ariko madamu arahari Feri. Amen. Felicite. Mudamu adasanzwe ari kumwe natwe ni umudamu muri abantu 12 yari arimo. Haleluya. Bisobanurwa yuko ari umudamu w'ukwizera adasanzwe ni madamu Gaciye Ubwenge Beatrice. Benshi mu twaberetse abashi benshi mu twaberetse nabaje nyuma y'amezi 3-5 umunsi twugura ku mugaragaro, ariko madamu Gaciye Ubwenge Beatrice yari mu bantu 12 twari turi kumwe. Imana ikumera umugisha Beatrice kandi yibuke ibikorwa byiza. Imana iduhe kuzobana nawe kandi Imana iguheze utwenge cyane nka pastor. Turashimiye n'umutware wiwe kuko yari kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Hari undi mu diacre ariko tudahezagira no munsi. Ico gihe arafotora akaririmba nuno munsi arakomeye ni Clapton. Mugabo hano yitwa Nkunzimana Eric. uyu mugabo nkunda kuvuga nti naho wopfa wozuka. Abantu benshi bakunda bavuga ngo pastor yambara neza. Ngere mbabwire neza ko mu bantu banyambika. Haleluya. Amen. Uyu ni wa mbere ndashimana mukuru wanje. Impuzu nyinshi z'imyambara abami ni mukuru wanje, abanyengere barabizi. Kandi ngo bavuga ngo ariko yambika Jesmey. Ariko uyu rero nuwundi nikindi cegera n'abandi benshi. Mugabo uyu vraiment yambika benshi. Niyo mpamvu nuri kurapfa. Yesu niwe wenyene yabikora. N'umunsi wopfa hano twokuzura. Amen. Nubwo tutamuhezagira ndamwita diacre bisi yose. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Uwundi muntu ni uwundi musirikare akomeye abanye natwe Nduwayo Didas. Anyarukije iki ni kimoteri n'umunyamasengesho akomeye imyaka 8 abari bisi yose atogota ari mu ngabo. Haleluya. Zigize rino shengero. Uyu ni umujenerali umukomanda akomeye. Ndanezerewe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Didas. Mbabwiye nimba hano abadayimoni bahunga inshuro igihumbi ari muri bamwe babirukanze ibirometero. Uyavuga hano niba apfa kuhegera. Imana iguhezagira kubwika ko gukora cyo gusenga. Amen. Imana ishimwe cyane. Ibaraje foto kandi no munsi akagafoto karakenewe no mwijuru kariko karafatwa. Imana ishimwe cyane. Uwundi muntu akomeye. Amen. Uwundi muntu akomeye cyane yashigikiye mu buryo bukomeye gose kandi abanye natwe imyaka 8 anasengera. Haleluya. Mu bantu 12 yari arimo ni mama wacu. Abashimesha twari kumwe imyaka 8 turi abantu 12 twari kumwe mu banyamasengesho ba mbere yari ahari. Imana iguhezagire mama. Imana iguhe umugisha. Duhagaritswe n'amasengesho yanyu kandi Imana ishishikare kuyumva.
imana ibampere umugisha. Imana ishimwe cyane. Pastor Lafwa Pastor yari yavuze ngo hazoba hariho gatongo y'ama etage 3. Yabwiye abumva bace barondera ama etage 5. Ego niko korera muri excellence bace barondera ama etage 5. Murabona ntagira wihuta. Ivy'imwemu biriho, ivy'umubiri biriho. Ntagira wihuta. Hariho akajambo rero agira dushikirize mukumvirize neza cyane. Ego haleluya, imana ishimwe. Ni ukuri numva nezerewe kuno munsi. Iyi coincidence yabaye umunsi mukuru ukaba ari le 8 mars, umunsi mukuru w'abakenyezi. Abakenyezi mwikomera amashi. Amen. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza. Imana yacu yabwa icyubahiro. Hama nanje mpagaze ngaha nk'umwe mu bize za nyigisho z'urufatiro zo kuba abigisha ba Kristo mu ishengero Abundant Life. Amen. Nukuri turashima Imana. Imana yabanye natwe, Imana yaradushoboje. Ntibyari byoroshe, suko Shetani atahabaye, ariko Imana yabaye inyizigirwa. Ijambo ry'Imana tubwira ati namwe mutu abizigirwa nje nguma ndumwizigirwa. Amen. Hanyuma ikindi kiriho nukuri kuno munsi uri hejuru. Uno munsi uri hejuru nk'abize izi nyigisho turashaka gushimira bimwe by'umwihariko umuvyeyi wacu Pasteur nukuri kubona twarashoboye kuronka umuvyeyi n'ivy'agaciro ntako dufite two bivuga. Twaronse ingabire idasanzwe, tubikubwiye bivuye ku mutima nk'aba mama bushengero, eka abize bose izi nyigisho twaratangaye. Ntacyo utatubwiye, nukuri ntacyo wisigarije. Amen. Ibyari bikenewe byose kugira ngo dushoboye kuronka izo nyigisho twarakironse. Twashaka kubahumuriza nk'abana, nukuri muba amahoro. Ibyo mwatubwiye, ibyo twababonanye, ibyo twabumvanye, twabishize ku mutima, twabishize muri ntibate. Nukuri tugiye kugera ikirenge mu cyanyu. Amen. Hanyuma hari akantu twari twimviriye nk'akanganuke abo twiganye zino nyigisho, nukuri twumvira mwaho. Amen. Karibu Pastor. Imana ibahe umugisha, Imana ibongereza aho mwakuye. Nukuri n'abana atari twe muzobagira ko mwatugiriye. Muri umuvyeyi mwiza, mbarikiwe sana. Ndi umuvyeyi ahiro afise abana beza. Amen, amen. Murakoze mwese.